Icuka nticari ciza kuri uyu wa kabiri mu gitondo mu gisagara ca Rugombo aho impunzi z'abakongomani zategetswe kuzinga imizigo yazo imbere yo kujanwa kuri zone ya Rugombo. Isoko ryacu aho mu Rugombo rivuga ko abajejwe intwaro bariko barondera uburyo bwose bushoboka kugira abo bakongomani baje kuba mw'ikambi y'impunzi. Hariho ibintu bitagenda neza hano muri Rugombo aho abantu bazindutse babona igipolisi gishwara mu mpunzi zose zavuye muri Kongo ziri mu gisagara kunzu kigenda kibatekeza abakongomani badugana kuri zone Rugombo. Ubu ntibakeneye kubona impunzi n'imwe yavuye muri Kongo iri mu gisagara. Mu gihe abo bakongomani b'impunzi ngo bari babayeho nk'abanyagihugu basanzwe, abanyarugombo bafata uwo mukwabu wagizwe n'abapolisi nk'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu. Impunzi zari zibereye mu mazu zipangiye nk'abenegihugu muri komine Rugombo, biratubabaje kandi biradutangaje cyane. Ntaco babagorako bafungura ivyo birondereye, bari babayeho nk'abandi benegihugu b'abarundi. Ibi ntaho vyakabonetse nk'ihonyangwa agateka ka zina muntu. Abo banyagihugu bo mu Rugombo ntibatahura ico bacinyegeje inyuma y'urwo ruhigi ruriko rurakorerwa abakongomani b'impunzi baba mu makaritiye atandukanye agize igisagara ca Rugombo, bagasaba kuronswa umuco. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Eroge na Jeneza musitanteri wa komine ya Cibitoke, ariko ntiyitavye telefone yiwe ngendanwa, eka ntiyanishuye n'ubutumwa bugufi twamurungikiye ku muhora wa WhatsApp. Amakuru yahavuye adushikira havuga ko izo mpunzi z'abakongomani zahavuye zijanwa mw'ikambi y'imfatakibanza ya Cishemere iri muri komine ya Bukinanyana.